twifuza ko twogira digitalisation des modalités de perception, de gestion, de passation des marchés publics et de contrôle de la fiscalité communale. Turagira umwihwezo turaba kungene amafaranga atozwa mu makomine yinjira, dusanga ko by'ukuri hariho hamwe bigoyagoya cyane mu kuyatoza, aho twasanze hariho bamwe bayatoza ntibayashikane, mu gihe bayatoje akaba n'ayandi adatozwa kubera itegeko cyangwa ibwirizwa rigenga gutoza amafaranga ya komine ryari rifise utunenge. Amakori n'amatagisi rero arafise ukungene yatondeshejwe cyane cyane aja mu makomine, mugabo twasanze ko nivyo hariho ayatozwa neza nayo bigorana gutoza, na cyane cyane ko bifise n'inkurikizi mbi, ko amakomine amwamwe dusanga atabushobozi afise mu bijanye n'ubutunzi, cyo twise no viabilité financière, gaca bigira ingaruka mbi rero ku bijanye n'ibikorwa abenegihugu baba bakeneye ko amakomine abakorera. Bica bigira n'inkorekizi mbi zindi rero by'uko ayo makomine mu gihe ataronse uburyo bwo gukora n'iterambere rica riba kure. Niho twiyumviye rero ko hoba cyo twokwise reforme kugira turabe ingene izo imperfection tuzikosora. Niho leta yumviriye ko yozana ibwirizwa ryerekana kungene imbibe z'amakomine zosubirwamwo n'izi ntara, amazone n'imitumba, kugira turabe ko turonka amakomine ashobora kuronka uburyo bwo gukora ibikorwa vy'abenegihugu. Muri iki gihe twiyumviriye kungene rya bwirizwa rishasha rigenga intara, amakomine, amazone, imitumba n'amakartier, twagerageje kwegeranya amakomine arifise ivyo ahurirako, mugo turaba ko atakomine n'imwe n'imiburiburi yobura uburyo bungana n'imiliyoni 600 ku mwaka, kuko uno musi hari amakomine by'ukuri turavye uburyo bakoresha begeranije iwabo usanga ari makenya cyane ko ari amakomine kugeza uno musi atarakwiza imiliyoni 150 ku mwaka. Baguma barindiriye ko leta arico ibasunikira kugira bateze imbere abenegihugu. Uno musi rero iri bwirizwa twazanye twifuza ko komine yo byo kuri pour le développement, bica bisaba rero ko dushiramwe ingufu nyinshi, haba kuyatoza cyangwa gutegura neza ibiharuro byose bijanye no kwegeranya ubutunzi bwa komine kugira ntagire n'ifaranga rimwe riducika kandi atozwe yose ashikwe mu kigega ca komine. Impinyanyuro nshasha rero novuga ko twifuza yuko komine yigenga cyane cyane mu bijanye n'ubutunzi kugira itange amaserivisi de qualité ku benegihugu baba muri yo komine cyangwa abenegihugu baza kugira ico basavye muri komine, kandi iciba pour le développement économique. Ibwirizwa rero tusavye ko hinyanyugwa, ibwirizwa inimero imwe agakwego ubusa kabiri yo kuwa gatatu Ntwarante mwaka 2016 ryavuga neza ibijanye n'amakori n'amatagisi atozwa mu Burundi. Iri bwirizwa ryari ryagerageje gutora inyishu ku bibazo bitari bike, mugabo ryahuye n'ibindi bibazo bitari bike navyo nyene bijanye bwa mbere no kudatandukanya cyo bita matière imposable de l'État, aho leta itoza amakori naho komine itoza amakori.
iki naco gishaka kigira ingaruka mbi inkurikizi ko abenegihugu bacatozwa amakori kabiri ico bita double imposition du contribuable bigaca bituma rero kandi abenegihugu nabo baca bashavura kuko gutozwa ikori kabiri ntibijanye n'amategeko n'amabwirizwa kandi umutozo wa kori nawe uca dusanga umenga ariko arahohoterwa. Ikindi catumye dusaba ko zimpinyanyuro zoba kuri ribwirizwa naco ni ikintu gisanzwe nuko twasanze mu makomine conseil communal ariyo yavuga ati twebwe dutoza amakori gutya na gutya co bita taux d'imposition, tugasanga amakomine amwe komine itoza amafaranga ngana kuri iki gitozwa kori, iyindi conseil communal gacivuga ati dutoza natwaya, tugasanga ari amakomine amwe rero ariko arabura amakori kubera abenegihugu abatozwa kori bavuga ati ngaha dusabwa vyinshi reka tuhave tuje gukorera aho basaba bikeye. Ico naco nyene cyaruteye iyindi ngorane, mugabo turetse n'ivyo hariho annexe yo kuri iyo bwirizwa twarondeye ntitwayibona yari kwerekana ukungene ibitozwa kori biriha, mugabo muri integuro y'ibwirizwa ibitozwa kori byose twabishizemo hagati mw'ibwirizwa ni n'amato applicable cyangwa amafaranga ibitozwa kori cyose gitezwa kuriha. Uwo mushikiranganje kandi amenyesha ko bishasha biri muri iyo nteguro harimwo kwerekana aho amakori yo mu makomine atozwa n'ibitozwa kori byo mu makomine hamwe n'itandukaniro riri hagati y'ibitozwa kori byo ku rwego rwa OBR. Bishasha rero biri muri no nteguro y'ibwirizwa ni ibi byerekana ko twerekana aho amakori ya komine atozwa n'ibitozwa kori vya komine bitandukanye n'ibitozwa kori ku rwego rwa OBR kugira amakori yose yegeranwe mugabo kandi mwene gihugu atatojejwe kori kabiri. Bizosha bituma rero amakori yose yegeranwa n'amatagisi kugira aze gusahiriza abene gihugu ba muri yo komine cyangwa bakeneye ama service muri komine. Bwa kabiri twenimera ama principe yerekana kungene amakori atozwa. Ubwa mbere bijanye na emission na recouvrement bica bigenda mu makomine niyo bica bikorerwa cyo twokwita les missions recouvrement sont décentralisées au profit de ces communes kugira twerekane aba responsable mu makomine ibyo yategezwa gukora kandi tugabanye amakuru kuko hariho byinshi byasaba niko amakori atozwa mu rwego tukasanga atojwe ku mafaranga menshi cyane. Ibijanye na règle de procédure d'émission et de recouvrement chez twagize ko byoba twabisimplifia kugira dufatanye la déclaration na recouvrement n'ama base d'imposition. Usanzwe tuzi ko igihugu c'u Burundi kiri muri système déclaratif, ibijanye no kudeklara murazi ko bikorwa n'umutozo wa kori mu bijanye na recouvrement navyo bikorwa n'abatoza kori cyangwa amatagisi, mugo twashatse ko tubikombina bije hamwe. Kugira gatatu bijanye n'amapo dempo cyangwa amatagisi bizoba byatunganijwe muri integuro y'ibwirizwa kandi cyane cyane twisunga bijanye na chiffre d'affaires y'umugwiza tunga cyangwa umutanga kori n'ikibanza akoreramwo nico twokwita la taille de la matière imposable. Ugira kane kwegeranya amakori n'amatagisi bikorwa kiretse exception ku munsi umutozo wa kori aje kuvuga ati jewe amafaranga notanga anganuku, bavuze ko byiza yosha agenda ayarishe
hanyuma hagasigara haba amakontrole n'amaverification mugabo ayo makori yamaze gutangwa. Ugira gatanu ibijanye no gutoza amakori n'amatagisi dushaka ko biba modernize kugira hajemwo umuco udasanzwe cyane cyane ko abatozwa kori haraho bahora bidoga ati twebwe mutoje amafaranga mugabo abandi batozwaya kandi cyane twifuza ko twoza dushiramo na digitalisation nkuko twaritangiye mu makomine pilote kugira twaye ko tworonkamwo umusaruro. Kugira gatandatu dushaka gukingira abatozwa kori kugira batangi kori bisanzuye atamusunikano kandi cyane cyane ko imisi yose tuzokwama tubakenera ko iyo adandaje cyangwa akoze igikorwa akunguka acatangura n'ibindi bikorwa bishobora kuduteza imbere guteza imbere igihugu komine n'abene gihugu. Hanyuma ubugirindwi twifuza ko amategeko n'amabwirizwa yose ajaye no gutoza ikori yo mu makomine n'amatagisi ashigwa ku rutonde cyo kwita harmonisation, tukabikora uko bishoboka kose kugira amaregre de procédure fiscale yasanzwe yanditse muri procédure fiscale aho hajya obere itoza amafaranga abe aligné n'amaregre de procédure fiscale au niveau communal. Ubw'umunani qui portait sur le transfert de l'impôt sur le revenu locatif perçu sur le territoire du Burundi aux communes à la mairie de Bujumbura iryo tegeko bwirizwa ntiribuzobandanya rikora kuko byari bisanzwe. Ikori ritozwa ikori ya impôt locatif, le revenu locatif yaciye barapatrier en sein de la fiscalité de l'État, collecté et géré par l'OBR. Amakori yose atozwa ku mafaranga yo gupangisha agabanganwa uko gukurikira: ibice 60 biza ku makomine, ibice 40 navyo biza ku kigega ca leta. Ubwa gatatu aribwo bwa nyuma twifuza ko twogira digitalisation des modalités de perception, de gestion, de passation des marchés publics et de contrôle de la fiscalité communale.